muri kino gihe iyo tuvuze guhimbaza abakristo benshi abizera benshi batahura guhimbaza nko kuja mu makoraniro ya buri wa Mungu canke pendant la semaine aho benshi akunze kuvuga ngo ngiye muri louange ngiye guhimbaza Imana babigereranya no gutonda mu ishengero kuririmba indirimbo bagakoranira hamwe n'abandi ariko ubundi guhimbaza ntabwo ari gukoranira hamwe n'abandi gukoranira hamwe n'abandi birafise ico bikora nivyo ku buzima bw'umuherezi mugabo guhimbaza Imana cyo uyu munsi tugiye kurabira hamwe nibijana n'ubuzima bwubahisha Imana bw'umuherezi hano muri nosi iyo dushaka kumuhimbaza ni kuvuga ngo turamwiha wese turishikana twese uku niko kuhimbaza Imana kudasanzwe kukuri Imana ishaka hejuru ubuzima bwacu nuko twitanga tugire confiance Imana umuntu ahimbaza Imana abuza kwirira Imana icizere ntaco tuzoba mu biganza vya namwe tunabwira abantu ntizokwigira twononekarira mu biganza by'Imana. Twongeye kandi kubaha kaze kuri chaîne yanyu ubugingo busagutse TV aho tugiye kubandanya tuganira ivyera vy'umwami Imana kubijanye nico dukunze kuvuga ibango ry'ubuherezi. Ibango ry'ubuherezi ni kiganiro tuvuga kubijanye n'ubuzima bw'umuntu akorera Imana, ubuzima bw'umuntu yeguriye Imana, ubuzima bw'umuntu hariho ingabire hari kibitsanyo Imana ashize mu buzima bwiwe. Murazi rimwe namwe ni ngombwa yuko dufata akanya ko kuganira kubijanye n'ibinyegezwa dusanga mu murimo w'Imana. Agiye gusanga umurimo w'Imana ikintu kinini cyane gose ni ikintu cagutse cyane gose rero benshi baragiye mu bijyanye no gukorera Imana ariko ntibamenya amaduzi n'amadonti ntibamenya mbega nakahe karimbi cyangwa n'ubuhe burimbi bafise baherahe bakagarukiriza he nihe nyifato babwirizwa kugira munazi bivanye n'ico umuntu aba yahawe canke ico aba ajejwe position aba arimwo hariho amategeko ajana navyo akarorero hariho abantu bivanye n'ico bagizwe hari ibintu basura kwemererwa gukora. Turatubona hano muri nosi iyo umuntu bamugize ikintu gikomeye hari amasaha abwirizwa kuba yamaze gutaha nimba yaramenye kugenda agaterama akagendaga akakabana kumwe n'abandi bantu yaba mu kabare canke ahantu kanaka kuraba imipira n'ibindi bivanye n'icari hariho amasaha badasura kumwemera yuko ayo masaha agera atarashika mu rugo bitewe n'ukungene ubwa mbere na mbere uko umuntu azamurwa mu ntera niko abansi baba benshi niko ibimurondera biba vyinshi nuko hariho amaskandale babakenera kumurinda kugira ngo bitaza gutukisha intebe yicaye kuko hari abantu batari juste gusa abantu ariko bamaze gucika inzego abo twita de personnalité ni abantu batakiri juste gusa abantu kujya tuamenyereye bivanye nico bagizwe nico bajejwe nico bari ku buzima bw'abantu abo bantu barepresenta intebe abantu barepresenta ugwego kanaka rero iyo akoze ikintu kitameze neza bitukwa gwagwego ubundi yari umuntu asanzwe taco yarafise ajeje mu bijanye n'ubuzima bw'igihugu canke ubuzima bw'ikindi kintu kanaka nk'ubuzima bw'abantu ntaco byari bitwaye ivyo yokoze vyobajijwe wewe vyoja kuri account yiwe gusa vyoja ku gatwe kiwe gusa mugabo amaze gucika umuntu kanaka amaze gucika userukira abantu amaze gucika umuntu w'ugwego ibigize ubuzima bwiwe ntibabigize ubuzima bwiwe gusa ahubwo bifatanye n'ubuzima bw'abandi benshi gituma rero uwo muntu abwizwa kwigengesera umuntu abwizwa kumenya neza ivyo akora n'ivyo atabwirizwa gukorera tuko turavuga bijanye n'ibango ry'ubuherezi tuko turavuga ico umuherezi abwirizwa kuba kera urabe nk'umusizano rya kera umuherezi ntiyambara cyo kimwe n'abandi ivyo vyerekana neza ko umuherezi hariho ubwiharire arafise ibimuranga ibintu bibwirizwa kuba kuri we ibintu bibwirizwa kuboneka kuri we bitandukanye n'ibiboneka ku bandi kuko arepresenta Imana mu bantu ikindi kintu gikomeye kandi arepresenta n'abantu imbere y'Imana byo twarabibonye twarigeze kubiganira ko sinza kubigaruka ko rero tuko turavuga ibijanye n'ibintu indwi novuga ubuzima bw'umuherezi bwubakiyeko aho derukana migano vyatambutse imbere twavuze ko umuherezi ubwa mbere na mbere abwiza kuba umuntu novuga ashorera imizi mu ijambo ry'Imana aho atari umuntu gusa ngo gusangiza abandi ijambo ry'Imana mugabo
nawe ubwiwe ijambo ry'Imana ribwiza ko ubanza guhindura ubuzima bw'umuherezi buhindura abantu kuko bwabanje guhinduka indani muri we. Ikindi ashaka ko abantu muri komara dukurikirana mu cumbi cyane abaherezi afite ibibitsanyo by'Imana mu buzima bwa ntuzo kwigera ukora ikintu cyo guhindura ubuzima bw'abantu wowe ubwawe cyo kintu kitabanje guhindura ubuzima bw'iwawe. Ubuzima bw'umuherezi buza gutembera mu buzima bw'abantu ariko bwabanje kugira ico bukoze mu buzima bw'uwo muherezi. Umuherezi ntabwira abantu ngo hinduka, umuherezi atanga umutima wo guhinduka bivuye muri we. Nico gituma umuherezi ari umuntu adasanzwe kandi hariho ivyo Imana yagenda ishiraho n'uyu munsi uko tugenda tubona mu ijambo ry'Imana. Umuherezi abwiza kwama igihe cyose ariko aritondera. Twarabonye ko umuhereza abwiza gushorera imizi yiwe mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana si iryo asangiza abandi, ijambo ry'Imana ni imfungurwa. Umuherezi ameze nk'umuvyeyi. Umuvyeyi iyo yonsa, abatari bake murabizi, yonsa umwana bitewe n'ivyo ubwiwe yafunguye. Bivuga ngo umuvyeyi nimba ashonje ntaza kuronka amaberebere yo konsa umwana. N'umuherezi nuko nyene ameze. Umuherezi nawe yonsa abantu mu buryo bw'imwemu, yonsa abantu mu buryo bw'imwemu. Ivyo yariye nivyo bihinduka amaberebere aheza agaha abantu. Iyo turavye ijambo ry'Imana zo gusanga ijambo ry'Imana ari amata, ariyo ngaburo y'abana. Vyumvikana neza ko umuherezi abwizwa kwipakiramwo ijambo ry'Imana, abwiza ko ijambo ry'Imana rigwiriye muri we mu buryo budasanzwe. Paul avuga ngo ijambo rya Kristo ribe irigwiriye muri mwebwe. Niko yandikisha ingero ry'Abikolosayi. Umuherezi rero abwirizwa kwama igihe cyose ariko aritoza kumenya byinshi mu ijambo ry'Imana, gukora ubushakashatsi mu ijambo ry'Imana, kwama igihe cyose ahimbangwa, anezererwa nuko ibimuhimbara biri mu vyagizwe vy'Imana. Bivuga ngo yama vyitondera ku murango no mu ijoro. Niko Zaburi ya mbere guhera ku murongo wa kabiri, ijambo ry'Imana tugena ku murongo wa gatatu. Munyemere tuwace ko gatoya. Zaburi ya mbere ku murongo wa kabiri no ku murongo wa gatatu aravuga ngo ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Ivyagezwe vy'Uhoraho ni ijambo ry'Imana. Ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho. Umuherezi abwiza guhimbagwa n'ivyagezwe vy'Uhoraho ni ijambo ry'Imana. Umuherezi abwiza kuba umuntu ikimuhimbara imbere y'ikindi kintu cyose ari ijambo ry'Imana. Yama igihe cyose afata umwanya wo kurimbura ku ijambo ry'Imana uko bukeye uko bwije. Ijambo ry'Imana ni imfungurwa z'umuherezi zo ku murango ndetse no mu ijoro. Ariko ibimuhimbara biri mu vyagezwe vy'Uhoraho, kandi ivyagezwe vyiwe nivyo ashaka umutima kumurango no mwijoro. Ku murongo turavuga ngo azoba nk'igiti gitewe hafi y'imigezi y'amazi, ibibabi vyaco ntivyuma, ico azokora cose kizomubera ko, kubera ko n'umuntu yitojeje kwa igihe cyose karashora imizi mu ijambo ry'Imana. Ico cyambi cyakabi twabonye ko umuherezi abiza kuba umuntu asenga ubudasiba. Gusenga ntabwo ari umutwaro ku muherezi. Ugusenga ni ubuzima bw'umuherezi. Umuherezi abiza kuba igihe cyose yama ari mu bwiza bw'Imana, yama asenga, asengera abantu Imana yamuhaye ku representa imbere yayo, yama afise imitwaro. Rimwe nigeze kumva umuntu w'umuherezi ndayivuge gutyo nyene arahagara imbere y'abantu aravuga ngo ntihagire umuntu azosura kumpa umutwaro ngo ndamusengere, ngo nanje ivyanje birananiye sinzoza kwikorera ivyawe. Kubwanje uwo muntu yakoze ikosa ry'ibijanye n'ibango ry'ubuherezi. Umuherezi ntavuga gutyo. Umuherezi babiza kwama igihe cyose ariko baramwikoreza imitwaro kuko yikoreye ihanga ry'Imana imbere y'Imana. Iki rero ni ikintu nifuza ko abaherezi muri komuna nyumviriza. Saba Imana nimba bikugoye, nimba bikunanije, saba Imana igutezurira. Ariko umuherezi ntabiza kubaho atariko arasengera abantu, ntabiza kuba nawe nyene ubwiwe atariko arisengera. Icagetse twabonye ko umuherezi abiza kuba umuntu yamigiye cyose ariko aragwanira ukwera mu mutima wiwe. Abiza kuba igihe cyose ariko aragwanira ukwera. Riva mu majambo n'umuntu yama igihe cyose ariko aratera kure ibitejejwe vyose, yama igihe cyose ariko aragerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo abeho ubuzima bwejejwe. Umuherezi rero ico gihabwiza kuba umuntu adiringa n'ivyaha vyiwe vyo mwibanga surtout kubera ko twarabonye yuko umuherezi kenshi akunze kwinyegeza abantu canke akunze gushaka kwereka abantu rwande rw'ibintu byiza. Mugabo umuherezi wese arafise intege nke ziwe, kandi nawe Imana iza guhora intege nke ziwe. Mugabo intege nke z'umuherezi iyo atadirinze nazo, iyo adafashe umwanya wo guhangana nazo, intege nke z'umuherezi iyo adahanganye nazo,
izo ziraheze zikamubera ikigwanishwa kigaruka kuza kumudetwiza, kigaruka kuza konona ivyo yubatse mu buzima bwiwiwe. Nico gituma biza kurondera umuntu yaturira, umuntu asaba kugira ngo amufashe kugira ngo ashobore kurengana ubwo buzima, ashobore kuronka ivyankenerwa byose kugira ngo byose bigende neza ku buzima bwiwiwe. Uyu munsi tugiye kuvuga icakane, ubuzima bwo guhimbaza k'umuherezi. Ico nico uyu munsi ngiye kubasangiza, kumbure mugano kizokurikira tuzovuga ibindi kuko ni ibintu indwi bibwiza kuranga umuherezi. Rero umuherezi mu bindi bibwiza kuranga ubuzima bwiwe canke bwiza kubakira ko ubuzima bwiwe n'iki kintu co guhimbaza Imana. Muri kino gihe iyo tuvuze guhimbaza, abakristo benshi, abizera benshi batahura guhimbaza nko kuja mu makoraniro ya buri wa Mungu canke pendant la semaine, aho besha kuvuga ngo ngiye muri louange, ngiye guhimbaza Imana. Babigereranya no gutonda mu ishengero, kuririmba indirimbo, bagakoranira hamwe n'abandi. Ariko ubundi guhimbaza ntabwo ari gukoranira hamwe n'abandi. Gukoranira hamwe n'abandi birafise ico bikora, nivyo ku buzima bw'umuherezi. Mugabo guhimbaza Imana cyo uyu munsi tugiye kurabira hamwe nibijana n'ubuzima bwubahisha Imana bw'umuherezi hano muri nosi. Sibijanye n'indirimbo umuntu yoririmba, hari umuntu avuga ati namaze umwanya ko ndahimbaza Imana. Yego nivyo, ubwo n'uruhande rumwe. Mugabo ubundi guhimbaza Imana ni wewe witanga nk'ikimazi ku gicaniro, ni wewe wishikana nk'ikimazi ku gicaniro, ni wewe witanga wese atakintu na kimwe wisigarije ku gicaniro. Dusomye Abaroma 12 tugasoma dore ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa 3, hano Paulo araduha igicapo c'ubuzima bw'umuherezi buhimbaza Imana. Aravuga ngo nuko bene data ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibimazi bizima vyera bihimbara Imana, niko kwikorera kwanyu kogira ikimazi. Avuze ngo ndabahanura kubw'imbabazi z'Imana mutange imibiri yanyu, mutange imibiri yanyu. Kera misezerano rya kera nkuko tuzobana tubirabira hamwe, iyo umuherezi aja gushikanira Imana ikimazi, yafata igitungwa akakijana ku muriro akacosereza, nivuga ngo akagiturira kigaca cose kigahera. Umwansi dufise twebwe abizera Kristo kandi twebwe abaherezi, umubiri uri mu bansi dufise. Umubiri suyu gusa tubona, ariko umubiri nivyo vyifuzo vyose bigomba gushira imbere inyungu zawe kuruta inyungu z'Imana. Umubiri nico kintu cose kikuzana mu kibanza aho woshaka kubona izi wawe. Dukeneye ibikubabaza, ukeneye ibitakorohereza, ukeneye kubaho ubuzima winezereza, ukeneye kubaho ubuzima bwo gutwagwa n'ibihimbaro by'isi, aho umuntu ashira imbere uwe kuruta uko yoshira imbere Imana. Abikono ba 2:15 hatubwira ngo icyatumye apfira bose Kristo kwara kugira ngo abariho babeho batacinezereza, ariko babeho banezereza ubapfira kongera akabazukira. Ubuzima bwacu tumaze gukizwa, twakira Kristo Yesu umwami n'umukiza n'ubugingo bwacu. Umwami kuvuga ngo nuza kuganza, nuza gushira ikintu cyose kigize ubuzima bwacu munsi y'ubutegetsi bwiye, munsi kuganza kwiwe. Rero dushaka kumuha uruhande rumwe tukamwima urundi, ariko ibijanye no guhimbaza twese turitanga. Avuze mutange, ndabinginga, si ikintu coroshe. Yarinze abinginga nuko benshi bitari boroheye, benshi bitari bibamereye neza. Iravuga ngo mutange imibiri yanyu. Ubwiza gutanga umubiri wawe, ubwiza gutanga umubiri wawe nk'ikimazi. Ivuga ngo bya bintu byose umuntu akora kugira ngo yinezereze, ahimbagwe, aho umuntu vy'ukuri yumva ko vy'ukuri ariko arinezereza wenyene ubwiwe. Ivyo nivyo vyifuzo vy'umubiri, ariko birivuga ngo cyatumye apfira bose kugira ngo abariho babeho banezereza ubapfira kongera akabazukira. Rero iyo dushaka kumuhimbaza ni kuvuga ngo turamwiha wese, turishikana twese. Kurya umuntu agenda ya kera misezerano rya kera yafata igitungo kakijana, kandi ico gitungo nicasura kuboneka ukundi caca gicika umunyota. Ivyo bikavamwo umubavu umotera neza waduga umuhereze heza agashikana. Natwe ubuzima bwacu nta kintu kimwe kibwirizwa gusigara, tubwirizwa kubushira ku gicane. Nuvuga ngo Imana munyemere nkoresha ino jambo ikatwica ku buryo atakintu na kimwe gisigara mu buzima bwacu cyo kurondera guhimbara twebwe, ariko ibiriho byose bigasigara ari byo guhimbara umwami yatupfiriye akongera akatuzukira. Rero avuze ngo mutange imibiri yanyu nk'ibimazi bizima
bihimbara Imana, niho kwikorera kwanyu kugira ikimazi, niho kwikorera kwanyu kugira ikimazi. Mwana majambo niho igikorwa cyo guhimbaza Imana coheza kikaba igikorwa cikimazi. Dusomye mu Congereza aravuga ngo therefore I argue brothers and sisters in view of God's mercy to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. This is your true and proper worship. Uku niko kuhimbaza Imana kudasanzwe kukuri. Imana ishaka hejuru ubuzima bwacu nuko twitanga, nuko twishikanira Imana, nuko twihereza Imana, nuko twiyegurira Imana, nuko atakintu na kimwe twisigarije, vyose tubishira imbere y'Imana, maze umuriro wa mpwemu yera ukaza ugaturira ikintu cyose kitatewe nayo, ikintu cyose kitava kuri yo, ikintu cyose Imana yanka muri twebwe. Kuko mu buzima bw'umuntu hamariyo inama, ariko Paulo yandikiye ishengero ry'Abigalatiya, hagati y'umubiri canke kameremere hamwe na mpwemu. Guhimbaza n'ivyo mpwemu ashaka, ariko umubiri ntabyo ushaka. Nk'unkaka tubuze kwishikanira Imana, kwiha Imana canke kwitanga wese ku Mana. Niva mu mani majambo, Imana ihera kuri vya bindi umuntu atabashaka kurekura, vya bindi umuntu aba yumva umengo yogumana, ca kintu humva kukunda, ca kintu humva kukiratasha n'ubuzima bwiwe, kijya nico Imana iherako. Nuko Imana ikuzana mu kibanza aho tangura kwiyanga. Iyo dusomye nk'akarorero Yohana, dusomye Yohana igice cya 12 tugasoma ku murongo wa 25, haratubwira ngo ukunda ubugingo bwiwe azobubura. Ukuri ko guhimbaza Imana, ukunda ubugingo bwiwe azobubura, ariko uwanka ubugingo bwiwe muri iyi si azobizigama gushitsa ku munsi ku bugingo budashira. Nihagira unkorera nankurikire, kandi aho nzoba ndi umukozi wanje niho azoba. Nihagira unkorera, data azomuha icubahiro. Yesu ariko araduha igicapo cyo guhimbaza kukuri, nuko umuntu yiyanka, nuko umuntu arekura vya bindi yumva by'ukuri bifashe ubuzima bwiwe, vya bintu umuntu yumva ko niyobaho adafise, ariko umuntu akabirekura. Kenshi uza gusanga ari ibintu binezereza umubiri ariko bibabaza mpwemu. Umuntu ugasanga ndibuka umuntu umwe araza arambwira toya, uyo mugabo sinomurekura, uyo mugabo sinomurekura n'ahatari gwanje, mugabo sinumva ko nomurekura, kubera yuko simoni kumwe noshobora kubaho, sinumva kumwe noshobora kubeshaho umwana wanje, arihira amashure umwana wanje, andihira inzu, ico nkene cyose arakimpa, sinumva ko nomuheba, sinumva ko nomurekura. Uguhimbaza Imana ukwemera ukiyahurira mu biganza vy'Imana, ukirekura mu biganza vy'Imana. Naramubwiye ngo nutamuheba nivyo uzobananya uronka ivyo ukeneye, mugabo ubugingo bwawe buzorangira muri Gehinomu, ariko ni wamurekura. Nivyo namubwiye, tugire confiance Imana. Umuntu ahimbaza Imana abuzagwirira Imana icizere, ntaco tuzoba mu biganza vya. Namutundubwira abantu ntizokwigira twononekarira mu biganza vy'Imana. Aratuza, aradusobanukiye. Umuntu wese Imana yaremye, yamuremye imuzi, musobanukiye kandi izi ikintu cyose kigize ubuzima bwiwe. Gusa natuzana ahantu tugira ubwoba bw'ubuzima, mbega ejo bizogenda gute? Oya, ejo hazwi n'Imana, ejo ari mu biganza by'Imana. Ni wemerera Imana ikakurongora ukishikana ku gicaniro, ndazi neza ko uzosanga Imana hariho ibindi vyiza yaguteguriye, kumbure utazi uyu mwanya mugabo uzoheza ukabona. Rero tubiza kwishikanira Imana, niho ukuyikorera kwacu. Mu kirundi bavuze ngo kuyikorera, ariko niko guhimbaza kukuri, niko guhimbaza Imana ishaka ku buzima bwacu. Rero umuherezi abuza ko ubuzima bwo guhimbaza Imana, kwa mige cyose ariko ariyeguriye Imana, kwa mige cyose ari ku gicaniro, kwa mige cyose ariko arishikanira Imana. Uyu munsi nico numva no basangiza mu kiganiro kizokurikira, nzobasangiza ikindi kigira gatanu kubijanye n'ubuzima umuherezi abwiza kwa mige cyose ariko aragaragaza, canke mu biranga umuherezi indwi bikuru bikuru, kuko byose cyo tugenda tuvuga vyena kuri ibi indwi ndiko ndabasangiza. Rero Imana ibahezagire, Imana ibagire neza, ndabakunda cyane, ndize neza ko byukuri ano majambo hari ahantu ariko aragushikana. Nibwo buzima ubwiza kubaho nk'umuntu hamagabo n'Imana, nk'umuntu afise kibitsanyo muri we, nk'umuntu asa amasezerano y'Imana ku buzima bwiwe. Imana ibahezagire kandi bagire neza. Tuzokomeza mu kiganiro kizokurikira. Bana mukora subscribe kuri ino channel y'ubw'umuherezi TV kugira ngo benshi bakomeze gushikirwa n'ubutumwa bwiza. Sivyo gusa, mu partage abantu benshi, mushe ku mastatut yanyu.
mu partage ma groupe aho muri kugira ngo abantu bandanye bamenya neza ico Imana igomba ku buzima bwabo, kandi ubuzima bwabo nibwahinduka nawe uzababigizemo uruhara, ijuru rizobiguhembera nkuko natwe rizoduhemba kuvyo turiko turakora. Imana ibahezagire, tuzadusubira mugire ibihe vyiza mu mwami. Shalom shalom.